rero urakoze genda ugire gutyo ubwire amahanga yose ko twahagurutse tamu DJ n'umwe ategerezwa kuvuza indirimbo y'amahanga kandi urakoze cyane umunsi wavugije indirimbo neza nkuko bikenewe uzombwenda gucorere sivyo ndakwemera uzonsanga ukiririmba kandi urakoze cyane ngiye kuraba abandi benshi baranyemera kabisa erega umwami ariko aratembere mu bwami bwiwe ndiko bitegereza kugenda nane womba imico y'ikirundi akongere umwami wacu igituma navuga indirimbo zo mu zatari z'abarundi umwe wese afise icyakunda haje indirimbo z'abanyamerika ndazikunda cyane igituma ngo indirimbo z'abanyamerika sikuvuga ati ngiz'abarundi ndazanga iz'abarundi cyo ndazankira kujya kuntu bapondana kumva Fablove na Sadu na Bifese ko rapondana kindembo z'abarundi kuzivuza ni kuzivuza ukuri kwamye twazivuza 24 kubera nabasani bacu dukunda twemera. Hello Burundian people, ni Alvin Kuki kuri micro nkaba ndi kumwe na behind camera Farao. Uyu munsi tukaba turi mu Kanyosha turi kwisekeza byo kurondera aba DJ bo mu ma studio bavuza indirimbo zo hanze bavuza indirimbo z'abarundi. Iki ni kiganiro gishasha, iki ni gice cya mbere twatanguye gukorera uyu munsi mu Kanyosha. Ikiganiro kaba cyitwa dukunde ivyacu, dukundishe abarundi bose indirimbo ziwacu, bazikunde bazitambe apana kuzabumviriza indirimbo inyamahanga cyane. Uyu munsi rero tukaba twashimye kumutumira Wetu, umwami w'abasani, kugira nawe nyene ashobora gushikiriza icyo abona kubijanye n'uwo muziki w'iwacu, ashobora no kuvugana n'aba DJ baba bafise ama studio ngaha mu makartier. Uyu munsi twaba twamwemvise Wetu, twaba twamutumiye, n'ikindi gihe tuzoba turi kumwe n'abandi ba invite. Muga uyu munsi twashimye gukorana nawe, reka rero tuvugane nawe muri iki kiganiro cy'iwacu. Nimuyibagira kugira subscribe, share na comment kenshi kugira muzigume mubona ikiganiro cy'iwacu. Takuramukije Wetu. Ndakuramukije nanje. Umeze neza kabisa. Uyu munsi turi umunsi udasanzwe cyane, aho abasani benshi bakunda kuvuga yuko indirimbo ziwabo nizikunda kuvuzwa henshi mu ma studio kano mu butambiro mu maboate. Ariko uyu munsi twemeye gutemberera muri quartier ya Kanyosha kugira tutembere mu ma studio tubaze impamvu bavuza indirimbo zo hanze n'ahandi bavuza indirimbo z'abarundi. Niyo mpamvu twashimye kugutumira wewe. Turibaza yuko hari ikintu kinini nk'umwami w'abasani, nk'umwami yaje kugira agorore ivyamaze kugondama. Niyo mpamvu twahisemo kugendana nawe uyu munsi kugira habe n'ikintu woshikiriza. Abahungu banje barangoye kabisa. Abahungu banje barangoye kabisa. Ego nje nabatwara niko mwami w'umusani, mwami w'abasani. So nibaza ko mini ko tayari vraiment ndaza ko gerageza tubane namwe. Gusa ngo mankubaze akabazo kamwe. Kubera iki wahisemo kuza gutangura mu Kanyosha? Twahisemo kuza gutangura mu Kanyosha kuko kenshi mu Kanyosha niho bamye bavuga yuko kwaro iwabo n'umuziki. Iwabo n'umwami w'abasani kandi. Ni wabo umwami w'abasani kandi akaba naho umuziki twovuga yuko benshi bavuga ngo ni kwao na muziki. Hatu studio turi ngaha twogenda tugatembera gato turi kumwe, turabe yuko nawe hari na kimwe wobafasha kuvyerekeye n'ubwami bwawe. Kabisa ubwo twatevye. Okay, urakoze cyane. Umwami w'abasani, urabona yuko n'abantu bakubonye baragutamarira bakaguma bakuraba, ugasanga bashaka kumenya ubufasha bwinshi buvuye kuri wewe. Erega umwami iyo yishikiye mu banyagihugu niko babimeze, aronka benshi yamukurikira, nuko bitegeza kugenda. Aba bose bagukurikira ni kuvuga ko nabo nyene bari muri bajya abantu bakwemera. Ego benshi baranyemera kabisa. Erega umwami ariko aratembere mu bwami bwiwe, nuko bitegeza kugenda. Nabagize inspiration kuza kuturamutsa kubera iki?
kubera ko uzi ko ari mu kanyoshi wabona umuziki wabona umwami w'abasani neza cyane. Niyo mpamvu natwe twashimye uyu munsi tugutore wewe dutemberere muri ayo ma studio kugira twumve koko indirimbo z'abarundi ziravuzwa canke nizivuzwa. kabisa asha ico ndakishoboye gufashamwo urumva n'amasidio amwe ngaho imbere karavuze indirimbo ariko ndumva umenga indirimbo ntizibihagije. Niyo mpamvu turi mwisekeza kugira dukundisha ivy'iwacu nk'uko ikiganiro citwa dukunde ivyacu. Urabona nk'iyi studio ikivuza indirimbo zo hanze nk'ubu umviriza ari indirimbo mu myaka iheze umwami Yesu nkiyashitse ahantu agasanga ibintu bitajanye yashika ugasanga arabipomoye ugasanga vyose arabimenaguye kuri wewe nta kintu wokora. Jewe muri aka kanya sinobomagura canke ngirene ahubwo katuma ndababwiza ukuri niyo banka ndamenya solution ntera ko sivyo. Yego urumva reka twinjire tuvugane nabo ko nakamara karateye isibe en fait ni umubabaro no kwipendekeza aba DJ ko aratwumva no kwipendekeza. Urumva rero no kuvuza indirimbo ziwacu mu Burundi abanyarwanda bazoguhiga okay. Ni sawa mumeze neza muraho neza namwe tubasanze ngaho ko mumviriza indirimbo zo mu Rwanda kandi hari indirimbo zo mu Burundi zo dusanzikunda mu bisanzwe. Yego murakunda indirimbo zo hanze apana zo mu Burundi. Wewe kwangeza imvukira yiwanyu rero dusanze umudije akavuza izo hanze kuko mutamubwiye ashiremo indirimbo z'abarundi. Oya bivana niba uje kurondera iyo ariyo. Yego wewe indirimbo ukunda cyane n'indirimbo nyabaki? Je nkwe indirimbo z'abarundi. Waje gufatisha indirimbo ngakwa DJ? Oya naje kondera filime jewe. Waje kondera filime gasobanuye ariko gakanga gasobanurwa mu gwaye rurimi mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi? Oya mu rundi rurimi. Yego urumva rero ibintu by'iwanyu mu bisanzwe wewe navyukunda turabikunda biriza turafise n'umuntu asegura agasobanuye mu Burundi arahari iswa MC Bombardement. Indirimbo z'abarundi n'inyamahanga zaje zovuzwa cyane ngaho iwacu. Oya hovuzwa z'abarundi cyane abanyarwanda bariko baravuzwa ngaho muri studio ariko rero twebwe kumva twebwe ko biba byagenze ntabyo tubuze kuko bivana iyo umuntu abaje gusaba usabye indundi barayiguha usabye inyarwanda barayiguha. Kare tuvugane n'umu DJ n'amafishe yose vraiment nta murundi arimwo nta murundi arimwo amasinema turayakora none abarundi bari ngaha nyereka cameraman nyereka umurundi ngaha harimo ngaha ibyo nivyo ushaka kubyemera nivyamenye nayo kuza nkasabagiza ibintu byose kandi nta muntu ari kumuhagarika muri mwebwe nta muntu ushoboye. Umva nk'uba ko bavuza indirimbo zo mu Rwanda umva n'uko bavuza indirimbo. Reka tumaze tuvugane na DJ twumve. Ni sawa DJ umeze neza? Meze cyane gose iyi ni Imperial TV plus 257 televiziyo itayengeshanya ku makuru yose. Twaba uno munsi twatanguje isekeza ryo gutemberera ama studio ari muri quartier kugira twumve ayo ma studio avuza indirimbo zahe. Abasani kenshi bakunda kwidoga ni kuki mutavuza indirimbo ziwacu kandi twebwe turirimba ibintu vyiza. Twebwe uyu munsi twashimiye kugendana hamwe n'umwami w'abasani kugira nawe nyene ashikirize ico yiyumvamwo kuvyerekeye kano kamo k'abaririmbyi. Twashitse hano twasanzeho kuvuza indirimbo zo mu Rwanda. Ni yahe mpamvu we ituma uvuza indirimbo zo hanze cyane aho kuvuza indirimbo zo mu Burundi? Igituma navuga indirimbo zo mu zatari z'abarundi ni umwe wese afise icyakunda. Haje indirimbo z'Amerika ndazikunda cyane. Igituma ngo indirimbo z'Amerika sikuvuga ati ngiz'abarundi ndaza. Iz'abarundi cyo ndazankira kujya kuntu bapondana. Kumva Fablove na Sadui na Bifese ko rapondana. Ivyo bintu nivyo nanka cyo tuma nkunda kwivugiriza indirimbo z'Amerika muga
n'indundi rimwe rimwe sikuvuga ngo ni rimwe rimwe kira minsi yose ku mugoroba usanga arizo ndiko ndivugiriza sikuvuga ati ngo ndazaha mugana nyene bivana biba byanjemwo cyangwa ugasanga kumvuze zo mu Rwanda zo za Amerika zahehe sikuvuga ati banazasi nazo nyene turazikunda gusa abarundi sikuvuga ngo turabanga cyo tubankira ni kujya kuntu bapondana Urumva abarundi barakundana cyane. Cyo kumva ngo bashwanye, kumva Roriro ngo bashwanye na Fizo. Ibyo bintu rero by'abarundi cyo tuma kenshi usanga mu ngamba muri studio ngo turivugiriza ndimbo z'Inyamerika. Mugasi kuvuga ati ngo ni twese. Ni bamwe bamwe. Urumva rero wewe uvuga yuko abarundi bafise ibintu vy'amabifu. Abaririmbyi bo mu Burundi bafise ibintu vy'amabifu. Niyo mpamvu n'indirimbo kenshi baririmba usanga nta na kimwe ziriko zirigisha ugasanga ni amabifu gusa. Niyo mpamvu namwe ngaha ata amabifu mwoguma muvuza. Niyo mpamvu ngoma muvuza indirimbo zo mu Rwanda, zo muri Tanzania, zo muri Amerika. Iz'abarundi kenshi muzivuza nka kangahe burya? Iz'abarundi rimwe rimwe si kenshi kwere no bambeshe nkajewe si kenshi cyane. Nka liste yawe kwera mu gitondo uteguye liste kuvuga jizi n'indirimbo ziza kuvuga uyu munsi. Liste yawe uvuga bana liste indirimbo z'abarundi zishika kuri zingahe ukunda gushiramo muri liste yawe? Iya mbere yo kiravuga ngiro urayumva niyo nyene nta yindi kwere. Yani iyo niyo ndirimbo wemera uvuza umunsi wose wohera kuvuza gusa indirimbo ya Berry Music. Yarangiye cyane gose. Izindi wapi? Natasha ntaririmba. Sadbi ntaririmba. Kuvuga ati Fizo ntaririmba. Kuvuga ati Sadbi sikuvuga ngo Sadbi ngo turamwanka ngo Natasha turamwanka. Ego. Aye ndi mushaka kumviza ukumva na yakuryoheye. Natasha sikuvuga ati ngo turamwanka. Fizo nawe nyese sikuvuga turamwanka. Gusa umwe wese afise icyakunda. Urumva sikuvuga ati ngo turamwanka nawe nyene turamukunda gusa ikintu kigiye ari mu Burundi ni banurane bakundane imiziki yabo natwe rero twabona bigenda neza amastare biwacu mu Burundi tuza turabavuza abanze tuzaba tubahe batuze turabavuza sikuvuga ati ngo turaba. Okay, uyu munsi twashimye kugendana n'umwami w'abasani. Iki kintu cyaramubabaje cyane aremera avuga jewe nzobafasha tugendane hamwe mu rugendo muri iryo sekeza muzokora mu mastudio ugira twumve nayahe mastudio avuza indirimbo z'abarundi ho kwanza barazikunda. Turi kumwe nawe ngaha arafise ijambo yoshobora gushikiriza, arafise akamo nawe nyene yokubwira wewe DJ uguvuza indirimbo kenshi inyamahanga. Turakuramukije. Ndabaramukije namwe. Neza cyane. Murakomeye. Neza cyane. Je n'umunsi nababaye ngomba kuvuga na DJ. Unukuri umbabarire siza kuko waza byinshi. Mbaga ngomba kumubaza DJ. Utwa gute? Je nitwa DJ Mint abanga mu Kanyosha. Sawa. Empire Avenue irimwo abasane batandukanye kandi benshi muri bo harabo tuze nko mu Kanyosha, hariho nka Sadbi, ba Miserika n'abandi benshi. Kubera iki none udashobora gukunda abasani biwawe? Ukavuza abanyamahanga mbega bo baguhemba iki bagufasha iki niki gikuru nyamukuru bagufasha ku buryo wo kwigura vuza ijoro n'izuba utaruhuka utahema makuvuze abanyamahanga. Erega twebwe dutegereje ukunda ivy'iwacu. Mbenda kwazi wavuze ngo witwa DJ Minto none kubera iki wise DJ Minto? Ntacuze ariko mugabo urakizi cyane sivyo? Urakizi mugabo kwanza ikintu cya mbere manzo kunde ivyo wawe sivyo ivy'amanyamahanga mbebe abanyamahanga baguhemba ngahe rusho kumbwira amahera baguha yakori nana 10. Okay nana 10 none abarundi iyo baririmbye indirimbo zikadoga hejuru zigashika mu mahanga burya nk'ubudugije idarapo ry'igihugu z'abarundi kego cyane gose maragidugije none habuze kugira ngo ugendere kuri ivyo bintu uri kurumba wenyene mu mutwe. Je novuga cyo nosaba kubganje je nosaba abarundi ko bojamwe abastare bose mu Burundi bakihanura ibintu by'amabifu bakabikuraho hanyuma bakabandanya umuziki nta kindi. Reka ndakubwira ukuri ibintu by'amabifu umunsi vyaheze ntibizoshoboka noneho ntibizona hera kuko bijya barimwo we ntibikuraba kuko bafise igituma babikora. Hari n'abavuga ngo turafite amabifu batayafitaniye gusa kugira ngo izina ryabo ridoge. Ivyo ntukiko bikora we korera ivyi wawe uzohemberwa ivyo nyene
naho uzofata uzovuga ati Mintu DJ mu Kanyosha yaradugije ibendera yaravuze indirimbo birambabaje kuvuza iz'abandi basi ufumeho kuvuza iz'abandi ukavuza basi abibonye mu Kanyosha. nakahe kajambo wohanura abaririmbyi bo mu Burundi kugira namwebwe aba DJ bo mu makartier kugira bagume bavuza indirimbo kugira bagume bavuza baririmba indirimbo nziza zimeze neza, nakahe kajambo wobahanura wewe nk'umu DJ ukunda kumva indirimbo nyinshi ngaho? Ikintu je no hanura abasitari bo mu Burundi no basaba je kweri ko bo kwihanura bakare ikintu byo kuzaravuga ibintu by'ibitutsi kweri twebwe nikini no saba DJ bagenzanje no basaba ko tuzatavuza indirimbo z'indundi hanyuma tukabandanya tukaraho twotera natwe mu Burundi imbere indirimbo zacu nazikavuga mu mahanga. Okay. Iyi ni Imperial TV plus 257 nkuko twababwiye imisekeza ryo kugendera ama studio ari mu makartier. Uyu munsi twaba twashimye kugendera mu Kanyosha, twashitse kuri studio dusanga ko bavuza indirimbo zo mu Rwanda aho twari kumwe n'umwami w'abasani Vyamubabaje cyane, atavuga twinjire ngaho tuvugane nabo batubwire impamvu wako bavuza indirimbo zo mu Rwanda kandi abarundi tuzi neza ko baririmba neza kandi n'indirimbo zabo zimeze neza kuki batazivuza mu Rwanda aho twari kumwe n'umwami w'abasani Vyamubabaje cyane, atavuga twinjire ngaho tuvugane nabo batubwire impamvu wako bavuza indirimbo zo mu Rwanda kandi abarundi tuzi neza ko baririmba neza kandi n'indirimbo zabo zimeze neza kuki batazivuza. Mintu ngo bazi ikintu kimwe, iyo ndirimbo ya Derege ntiwoyitamba Iyo iratambika. wenda kubaze ga Mintu urege hari cyo mupana Oya hari cyo mupfa naco dufu. none iyo ndirimbo ntiwoyitamba wenyene ukaryoherwa abantu bose bakaryoherwa. Ego cyane gose. None habuze iyo ubwira uvuze iyo ukacubuza amasiro yo mu Rwanda. Nirakubwiye sikuvuga ati ngo abarundi turabanga, biravana n'icyo umuntu mu mutima yumva ashaka, biravana n'icyo umuntu mu mutima bashaka kukivuza. Nadashaka kuvuga ati reka mvuze indirimbo y'abarundi kuko numva mu mutima ndayishaka, mwazi kuvuga ati ngo abarundi ngo turabanga, nabo nyine turabakunda cyane gose. Nuko rero urakoze genda ugire gutyo ubwire amahanga yose ko twahagurutse ta DJ n'umwe ategerezwa kuvuza indirimbo y'amahanga kandi urakoze cyane. Umunsi wavugije indirimbo neza nkuko bikenewe uzombwenda gucorere sivyo, ndakwemera uzonsanga ukirimba kandi urakoze cyane. Ngiye kuraba abandi sinze ko icyo musiga muravugana na chef. Turagushimiye cyane. Na merci murakoze kwa mwadutembereye. Sawa sawa. Ari studio yindi ngaha umengo yo bako bavuza indirimbo z'abarundi, reka tuvugane nabo twumve bimeze gute. Dukunde ivyacu indirimbo ziwacu zivuzwe. Umunsi je nahagurutse tugatwiruke n'abaririmbyi n'aba DJ abaririmbyi batavugirizwa babitubwire Tumva ko indirimbo z'abarundi aho nutambye gawangu tamba rero nanomba imico y'ikirundi akongere umwami wacu. Reka twinjire hano tumva bako bavuza indirimbo zabo. Ni sawa fresh ngopo ndabamba chance kuko kweli muri abantu bantu meze neza. Nibwo tubasanze ngaha muri iyi studio kandi twumvishije bako bavuza indirimbo z'abarundi zirabaryohera mwebwe cyane gose cyane gose. Murazikunda indirimbo z'abarundi? Ego n'ama studio mwebwe kenshi musanga nk'ubu ugiye gufatisha nk'agafilme cyangwa gufatisha indirimbo ugasanga bako bavuza indirimbo zitari z'abarundi, kuri wowe uvyakira gute? oya mu bisanzwe no kuvuza indirimbo z'abarundi. Indirimbo z'abarundi nizo zituryohera paraporo iza mu yandi amahanga. Iz'abarundi nizo ziryoshe paraporo iz'ahandi. Urumva rero hanura aba DJ ko bovuza indirimbo z'abarundi kuri pourcentage kuri pourcentage zinga? Mu bisanzwe ni kuvuza indirimbo z'abarundi igihe cyose nafatiye kuri pourcentage kuko indirimbo z'abarundi zirafise agaciro paraporo y'izindi z'ahanda mu kindi gihugu. Ego ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Ego zirakuryohera we indirimbo z'abarundi cyane gose. Muri telefone yawe bari indirimbo z'abarundi nyinshi zingana gute? Numva na indi yo hanze irimwo niyo ngaha nyene mu gihugu cyacu. Urakoze neza cyane. Reka tuvugane na DJ we twasanze agavuza indirimbo z'abarundi kuri studio ngaho birabana, ari studio ngaho bivukana
mbona umengo yo bariko bavuza indirimbo zo mu Rwanda ko dushitse nga dusanze hakavuza indirimbo y'abarundi mbe umwami w'abasani we iki kintu wewe wacakiriye gute? jewe ahubwo uretse no kuryoherwa gusa ubu ngenda bafatiye mikro haba mu journaliste no wishura kugira ngo ndagufashe ko nawe urarushe sivyo ndanezerewe cyane ntabyo nshobora kubwira kuko mbonye abanyakanyosha ko aririmba hakacavuzwa mu nyakanyosha kuko bavuze ngo muhanuzi ntemegwe wabo Yesu niko yavuze Wetu magana nyine yabyemeze rero gira icumu bagije hamanza ndaza kukishura mu nyuma umpaye umwanya. Nashaka kubaza DJ twashitse nga dusanga aho kuvuza indirimbo z'abarundi wewe ni yahe mpamvu ni cyahe kintu kikumotiva kikwinjiramwe muri yo kavuga jewe nzovuza indirimbo z'abarundi ni cyahe kintu kikwinjiramwe ukumva yuko uri fier yo kuvuza indirimbo z'abarundi? Namaze agabanye gatoya. Indirimbo z'abarundi kuzivuza ni kuzivuza ukuri kwamye twazivuza 24/24 kubera n'abasani bacu dukunda twemera ifo yuko duteza kuzivuza kuko nibo basani bacu barashoboye, nimwe basani banyu kandi barashoboye. Ari abantu bakunda kuvuga yuko ngo abasani bo mu Burundi ngo bakunda kuririmba amabifu, niyo mpamvu nkeka n'indirimbo zabo zitaryoha kandi mwe mukaba mushaka indirimbo zitambika, indirimbo zirimo amajambo meza. Nashaka kubaza abaririmbyi biwacu nivyo vyakweri ntibazi kuririmba kuki badakunda kubavuza? Abasani b'abarundi barashoboye, ni kuvuga ngo ntibashoboye, barashoboye. Gusa ikintu twobasaba tukeneye indirimbo zitambika, indirimbo zituma mu mutima tuvuga ati turanezerewe cyane. Twasanze kuvuza indirimbo ya MB Data niyo twasanze uri kuravuza. Ijya ndirimbo wewe wikundira iki? Ni cyahe kintu gituma uvuza indirimbo imeze nka kuriya? Urumva imeze neza, kalite yayo ni nziza, iraryohera abantu. Iyi ndirimbo ni nziza cyane sivyo? Ni indirimbo ifasha yumva ku bantu banyoye, urumva ku bantu banyoye bakunda kuboregwa sivyo? Urumva irimwe ikigwa ku bantu banywa inzoga, urumva ku bantu banywa inzoga, urumva nicyo gituma tuvuga ati arashoboye, yaririmbye indirimbo iryoshye itezwa kwinjira mu bantu bose kabaryohera cyane gose. Iyo ndakubajije nkakubwira uko dukunde ivyacu, wewe wumva irihe jambo mu majambo menshi? Dukunda ivyacu ni kubikunda nkuko nyene ari ivy'iwacu, kubikunda cyane tubikuye ku mutima n'umunezero. Urumva rero nk'ubu tugiye nko mu butambiro nka hehe nko mu bubare, ico wewe wosaba ni giki? Kino nosaba yuko imbere yo kuvuza indirimbo zo hanze tuvugize indirimbo z'indundi zikaturyohera tukazitamba neza nkuko twari dusanzwe tuzivuza. Okay, wosaba yuko bovuza indirimbo zo mu Burundi akaba arizo zitangura, hama inyamahanga bakaziha nka pourcentage ibice nka tuvuye nka 20% canke 30%. Umva twovuga ati ko twoyiha nka karani, inyamahanga tukayiha nka 40%. Yego iz'abarundi na tukaziha 100%. Mugari ikintu wakunda kuvuga yuko ngo mukanyosha ngo ama studio menshi mukanyosha akunda kuvuza cyane indirimbo za Sadbi, indirimbo zo muri Empire Avenue. Ico kintu wewe ucyumva ukivuga kwiki? Ico kintu nuvuga yuko indirimbo za Empire Avenue tuzikunda nkuko Sadbi wacu ari wonganye ni wacu. Kuvuza indirimbo zo muri Empire Avenue. Sadbi turamukunda cyane kuko n'umuntu n'umuririmbyi twakuranye tuzi twamenye kuva kira tukiri bato. Yo ashangiye ni hijambo yega ngo bazi ikintu kimwe umuntu witwa Wetu turamuzi? Wetu cyane ndamuzi. None okay irima jaheyi uri wa mbere nayo ndagenda kubaze none wanzinze ndabihevye. Umunsi twashimiye kugendana na Wetu umwami w'abasani muri risekeza muri kino kiganiro twakoze cyo gutemberera ama studio menshi kugira tumve ama studio
ko honyeneho mu mastudio muri quartier ko bavuza indirimbo z'abarundi twashitse ngaho twumvishije kuvuza indirimbo y'abarundi arakajambo nkeka Wetu ashobora nko kuguhanura cyangwa akakubwira ikintu wogenderako nk'umu DJ ukunda kuvuza indirimbo z'abarundi. Wetu ndaguha ijambo. urakoze cyane. Jewe ubutumwa maze kunshikira kiyimba inshuro nyinshi cyane. Malheureusement nuko urimwo wewe vraiment urakunda ivy'iwawe kandi nanezerewe cyane. Inimero yanje urayizi ngiriye kuri afishe. Wewe unyandikire gusa ati ebana kabisa ndi wa mujama wahura kuri King Star, harugura King Star kuri studio ati ndi wa muntu kweri raba undungikire kakana kabisa icyo ndagikora kuko wanyemere wanyoheye mu bisanzwe kandi icyo ndagenda uhanura abandi genda ubabwire yuko naho bazogenda baravuza iby'amahanga inyamanyamahanga bavugije kenshi kandi baracoka ninde musana ari yumbira kuva mu mahanga aje guha agashimwa mu DJ konzi no mu mahanga baza baje kuri 100 miliyo zirenga none umva arakaye kamaro kazomara igihugu ko wowe urimba Burundi bwacu ngo tudutse ibendera mu mahanga no makungu none wewe umva bo bazo ko barayiduza fa ufise icyo usigiye igihugu sivyo na musi niyo bazopfa tuzovuga ati aba bapfuye bafise izina rinini rero nta jambo ngenda nta sinagenda kumena umutwe mu bisanzwe Wetu vraiment yababaye. Abakunzi ba Imperative mukunda kudusaba yuko twotemberera ama studio menshi ari muri quartier ngo turabe koko wonyene kwanza abantu ko bakunda indirimbo z'abarundi twabitanguye uyu munsi. Iki ni gice ca mbere twashimiye kugendana n'umwami wabasani kugira nawe nyene ashobore abashikirize ijambo ababwire ijambo runaka sho DJ nakahe kajambo wewe woshikiriza abandi ba DJ ni kiki kintu wobasaba? Cyo basaba nuko bovuza indirimbo z'indundi cyane gose kubera mu Burundi ni wacu uko utavugije indirimbo y'indundi hanze nizo havivuzwa ngayi wacu itigeze ivuzwa ico kintu banura ati twese tuje hamwe ko turaba DJ tuvuze indirimbo z'indundi cyane yego. Hii ni exclusive international na hamwe uzoikura tari kuri Imperial TV +257 jewe ni Alvin Kuki turacatembera turacabaha amakuru twagize isegeze ama studio abiri reka tutembere mu yandi tumve nabo nyene bimeze gute hama mu ma commentaire muraza kwandika ababishimiye abatabishimiye hari ikintu mushobora gushikiriza utagira naho utaragira subscribe yibuka kore subscribe kuri channel yacu ya Imperial TV +257 babwire ko atari Sadbe wonyene avuka mu Kanyosha hari abantu benshi bava mu Kanyosha kandi se bonyene bavuka mu Kanyosha haravuka n'igihugu cyose Bujumbura hose Uburundi bwose tukiza kubuvuza singombwa abanaka. Urakoze neza cyane nawe DJ ugize neza cyane watwashitse hano twumva ukuvuza indirimbo z'abarundi urakoze cyane. Ego namwe murakoze. Gato washimiye.